Olala bakunzi ba IHURIRO TV meze gutemeze fresh meze bombo sana nyarisira kindo musesanguzi ni passepartout ntwisondeka behind camera it erba niwa akora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kuduhereza amasanamu meza cyane uno musire today ashobora kuvuga ati arisira katuzaniye iki azanye ibiki nibi ndaze mwamumenye muza mwamutahuye muramumenyereye kuri IHURIRO TV mu masera atandukanye mu makomeza atandukanye ni Famba mwatatsi my brother vipi Safi umeze neza nkibuye cyane gose cyane umenga watekereza wapi none ngo mesaragurika nd'umuntu w'umugabo umunyarugomo nawe umunyarugomo nyene ngo mesaragurika igihe umuntu yaca bugufugira arabe ko Imana arico yamutegurira hakiri kare sigumo bwanuka si byiza nukuza turacishamwe rimwe tugatekereza tugatekereza nyene kugapanga nyene utekereje upanga byinshi udatekereje naho ubutekereje kitu cyo cyaga wanyumvise nakombize ikibazo abakunzi ba IHURIRO TV bafise nico ndibaza nawe ufise ushobora kubaza ati nananzanye ngaha kugira ngo ankoreshe ikambwira ikibiki byose ico nzi cyo kuba wanzanye ngaha ndazi yuko naho gira gute nacongira udekonye ndagukubita tugwitira imbere ya kamera barana barakunze je naje ngatabwo mfise nzi ivyo mbaza bitajanye ndazi kwidefanda yes bakunze ba IHURIRO TV namuzanye kugira ngo dushobore kuvugana byinshi bitandukanye ku bijanye na serie muri ko murakurikirana cyane muko murakunda cyane Mario series naho muyibona kujya ibazatwaye uburyo bwinshi cyane bigatwara ingufu nyinshi mu kurikirana energy ibintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu twama tubasaba commentaire tukabasaba like tukabasaba partage ibintu nk'ivyo n'imicoro uvuga ibintu n'ubiheze wambuga uvuga tubasaba partage subscribe ama viewers hamwe n'imicoro ku ruhande n'imicoro nyene tugacorerana nyene nk'umukinyi abimazemo igihe kinini cyane ariyo kariyeri yiwe ariko kazi kiwe kamutunze turashaka kutubwira intambamye imwe canke zibiri canke zirenga umaze guhura nazo muri dufatire kuri Mario yonyene muri Mario muzamuhura n'ibintu nyabaki bitandukanye twovuga nka Strago basi muri Mario impambamye yani nyinshi cyane nyinshi kandi nizo zivuga ndazimare gusa kimwe cyo nimuzoze murabona serie isohotse canke episode isohotse mukibaza n'ibintu vyoroshe kuri Mario gusa no kuzindi biba bigoye cyane duhura n'ibintu byinshi durahura na accident abantu turahura n'ingwara turakubitwa n'inzara turaduga tukamanuka tugapamana ibintu byinshi so aragira naho kamera izima so ni byinshi duhura navyo muri Mario swati niko gusaba abafana nibo bitahura ariko twebwe tuba turi kuri tere twe duhura turaba ibyo duhura navyo ariko turapamanuka ariko kusugira mu ronke episode cyo rirafasha barateka bararira ati bararira ati wayifashe tuchukara kuvuga murateka ayanze papa rirafasha tafuna ikafamba ikibi sikosa ikibi ni gusubira mu ikosa cyo nari hamwe ikibi tukiraho nyene kuri Mario igarore yawe mugezeko wewe igitangura watangura umukozi mu rupangu ibintu nk'ivyonye ariko bagezwe aho muba ahantu babahaye igarore yawe ubona abantu bayakiriye gute mu gihe wahinduye strategy wa rukinamo igarore yanje so bivanye kwanza n'umwandisi ariko nje ikintu cyane na kintu kiza kinanira mu buzima sikwiyemera so nibivana n'ukuntu nje nize cinematography nje na role nimwe unanira gukina cyangwa performing amwe kuba natangwe n'umukozi nkora kuri portail ndakora kuri portail ndavamwo ndaba umwana wo mu rugo wabona Dani ndaba umwana wo mu rugo wagwi wanje so ubu aho ngezaho ndi kuwundi mu boss umabuja niyo turiko niyo ndi ariko naho nyene natangwe kuvura ko jaho nje mu vyabyo nk'umunyarugombo nje na muntu azazungarako nk'umugabo w'agasuku so nje gusa sikuvuga ati nukujya mbayeho ndi umuntu nisonera ndi umuntu nubaha so atiko benshi gusaza biyumvira ati Famba kujya jaganya commentaire bakunze kubivuga ngo Famba ntandera fise abantu rese baranyenga ngo nje ntandera fise ariko urabe majority mu IHURIRO yose umuntu afise indero nje n'uwambere uri mu wambere bafise indero ego ndi umuntu nitonda atavurugu nigirira gusa njewe ngorane nzangira nuko ndi umuntu mvuga ukuri so ati nje ukivurugana nje ndakubwiza ikintu aho nyene nico kintu tumba mfise ko ibi zindi ngeso muzabona muri filme muri Mario su kujya mbameze ndaka bebe
ndumusesanguzi mbariza abakunzi ba IHURIRO TV ndashaka tuje apari gatoyi Famba asanzwe afise cinema yanditse zaraciye kama episode mwaragenda ayandi arakurikira ariko zitaguhagarara si imwe si zibiri zose zarahagaze imvo nyamukuru yatumye cinema zyo zitabandanya bariya so tutangure kuri hariho urudubi natangwe kuranza kuri polisi polisi narayikinye hagiye igeze nazikunda cyane igeze hagati abari ba terre principal simvashe no kubavuga amazina baca baragenda cabisaba yuko atakuntu ni nkuko bisanga mani ikuntu yabaye tugenda kuri urudubi nayo nuko nyene twarayikoze aba terre principal bari bayikinyemwo baca baragenda turayagaritse tuje no kuri ubuzima hasose part 1 part 2 vuba ndibaza irasohoka ama tugende kuri urugo twarayikoze kandi yarakunze vraiment turashima bakurikirana urugo ariko hariho impamvu nyinshi yatumye tutayibandanya bivanye swati na projet dufise ni nyinshi dufise projet nyinshi ari biducanga so twari dufise Mario dufise urugo twari dufise nyene inzu twari dufise inguvu z'urukundo dufise amaepisode menshi agera kuri 5 so vyo biducangare iyo ngwara twareronke umuti turabonye ko twobandanye episode imwe tugaheza tugagira kuko bijyara tuvuga sanga tushutinze Mario tunze urugo ugasanga amajambo turavuga mu urugo tuko turavuga kandi muri Mario ugasanga biraducanze ukananirwa kumenya uri kurakina serie twareronke umuti niyo mpamvu tuko turafocusinga na Mario gusa atahindi serie duhejeje tukaca tuva ko tukaja kuri nyene inzu tukayifocusinga yo imwe urugo nayo zoshirwa not force ico kintu ndiko navuga cyo gufocusinga je mfa kukivuga gusa sinzi cyo bisigu niyo mpamvu ko kirancanga no kuvuga ico si gifaransa ni icongereza gisiguri gisiguri kwibaza focus kwibaza ndakide mu gifaransa no kwibaza nyene ko barakumva ivyo wiyaraje ngo wari barabizi ko twavukiye nka mu Burundi navyo nje navuze gusa nza numva abandi bavuga ngo focusinga gusa ndibaza nico ingere so nuko zose zizoja ku murongo nizo ngorane duhura nazo tuba tufise ibintu byinshi cyane biduhanga niyo mpamvu kenshi ibintu tutabiheza vuba gusa Imana ikwakire mu bwami bwawe yes bakunze wa IHURIRO TV mwabyumvise ico kibazo ndabizi yuko mwari mukimaranye iminsi myinshi itandukanye nanje ndi ngaha kugira ngo ushobore gushikana ubutumwa bwanyu ndetse mushobore kubanka no kuri mwabyumvise impamvu ziyazindi abakunzi baziyazindi seri mubanze mukurikirane Mario ibanze here iheze baca bazana indi kandi zose tugiye gutangura umwaka wa 2023 ni kutegurira abafana ba IHURIRO TV so ndibaza ni byinshi cyane kuko twe twariyemeje guteramisha abantu mu mvo zimwe cyangwa izindi uko ariko kose abantu gusa babe baraterama banashobora baniga kuko twe tukina ibintu byigisha cyane cyane ugwaruka ni n'abantu tuba turibo so twitegura yuko byumviro ni byinshi tuko turategura byinshi ama story menshi atandukanye kugira ngo bashe kuyiga no guhanurwa mu bukino tuba duriko turakina tu so nuko ninguvu ziriko zirongerekana kuko ihuriro tuguma dukura buri munsi hajya twari turi cyo tugeze ni nkuko no munsi turaha 2023 zoba turahandi so twitega yuko atakumanuka tuguma tuduga gusa kandi ibikorwa biracari bijyanye neza kamatongereza ko kugira turyohege twese gikuru ni support arabakunze ba TV kenshi bakunze kwibaza icyo kibazo ndazi baragifise nanjye ndiga kugira ngo ushobore kukibabariza iyo muri action cyane iyo mukunze gukina na camamare ni usanga harimo inturu nyinshi makofe imidara hari abantu bashaka kumenya ukuri neza kuri bijya bintu hanyine murakubitana fresh mugakubitana nyene mukababazanya bimeze gute iyo muri action na camamare je kenshi nujya mu petit turakubitana vy'ukuri tugiye guhura njyewe nawe wewe ni wanted tugiye kuraba umugabo w'umunyarugombo n'umugabo w'umunyabubanza kuri byo rero suko urakabanza umutwe sawa tugiye kuraba nyene urugo na nyene kuzanwa ngahi mayibo urakaboboka amajuru wa mgawe mukababazanya kandi gukubitana kwacu niyo ndibaza abantu batazi gukubitana n'ujya mu petit kenshi ni ibintu bitaba byanditswe twisanga kuko aragiye kamvugisha naje kakavugisha tugashavura vy'ukuri akatsi kofi ko je ndiko ndakina ntabeshe sinza niyumvira ko ndiko ndakina niyumvira ko ndiko ndakina ibintu by'ibiriko niyo mpamvu za kenshi nabamiza umuntu box nanatutse umuntu hajya mba namututse nyene nashavuye so kenshi ndiko ndakina camamare
haragera bakambwira urujambo jambo twishi nka katsi kofi ntaco nkako kacaka ngo bitirindi bikatangwira aho nyene tikira aho nyene kubijanye ni ivyo umuntu ashobora gushavuza mukamutuka neza igitutsi ukumva ko washavuye tukira aho nyene bijya bitutsi my brother bikunze gutuma abantu benshi bavuga ngo Famba nta ndera afise ubikura ibiva hehe bijya bitutsi usanga uri kwatuka umukimwe ko kimwe abantu baratahura filme no buzima bw'umuntu bwa misi yose filme n'ubuzima abantu tubayeho tu kandi mu guhanura tuba turiko turahanura hano batagira indero nje mbanishije apari y'umuntu agira indero kugira abantu baronke impanuro nziza ubona umuntu atagira indero bameze gute ukiye kumukontra gute kugira abe n'indero nje nca nigira mu burandero kugira ba Dani bande Dani ahora akunda kunahuza ku byerekeye indero n'ukuntu babana n'umuntu so ni kugira nje nshashira mu kibanza cy'umuntu atagira indero kugira abatagira indero babone ukuntu babayeho n'ukuntu bakwiye guhanurwa suvuga ati bijya mba nkina nevyo mba mbayeho no kenshi bijya ndabikina kugira turengere twohanura abantu ni uko hari abantu bakina film ugasanga nabicanye suvuga ati nabicanye oya barambo nzasubira bangavuga ati Rambo baje kiri bacikinorisi barakina film ugasanga bagiye mu nkambi arishi nkambi yose y'abasoda barenga 500 acuma guimbugita kubisa amasoro ugasanga baramukunda kandi bakaguma bamufana ariko nje ngatukana tungo nandira fise ngo wajya bicana bijya ni filme kenshi je abarundi je baranangara bijya bari filme ujya tubona Rambo aje muri nkambi yakubita amasoro abantu bose abicagura ko mutavuga ati ngujya numwicanye nizo mubona kandi numwicanye oya bijya ibintu bya filme abarundi rero batahura ibintu byo hanze apara gutahura by'iwacu hanze natwe turi muri filme ikibazo nawe reka ngo tukana ibitutsi biremereye bigoye niko nyene ababona ndero nje nukura gusata bini noshi nze igitusi cya mbere kinini ndenzako nukuvuga uri wambwa ariko nabindi bitutsi ndenza kuri ivyo ariko umuburandero bafise ibitutsi bitandukanye biruta ivyo bishire bitanavugika ariko twe tutanga example ubujya bututsi buto buto kugira niturenge kuko tugendera mu mico nakaranga ku Burundi kandi uvuze ati utuke bijya bitutsi vy'indani inakoso bivuze gukora tagicirwa kibe ariko umututsi umuntu urimbwa cyangwa urimbata uri inkoko ni ibintu bisanzwe umuntu akubwiye urimbwa urimbata ni ibintu biri easy uri giswira uri insazi ni utuntu nyene ni ibintu tubamo ni ibintu bisanzwe cyane gose Famba ibi bintu bimazemo igihe kirekire ibintu bya cinema bya comedy bimazemo igihe kirekire experience urayifise ndashaka kumenya role imwe boguha canke ubona utoshobora gukina uvuga ati role wapi ntawe noshobora ni yani wewe noshobora gukina shasi ni swana nani ajya Famba yoshobora gukina ari boss kandi ahubwo nawe nandero ufise wambura none je ubosi wara nigombe nkaniga nyene ko nigubera nyene ahubwo nzoyikina nkaniga ikoti nyene ngavuga ati wambwa we tsana yani ngatanga ama intimidation anje no kendo mu boss kandi vyombera bakunze wa TV cengira amatsiko yo kubona iyo cinema Famba ariko akina ari boss ngava kuri portail ngava mu gikoni bakakugururira bakanyugurira noba honyorako je ndumurinzi ho ndabahonyura mu mitwe mbaye mu bosi ho nibonye bosi ho yataye yo nuguri ko mawusanga nakubise n'umukameraman ko kamera film nosanga namuhonyoye ko nawe uzana boye uko no duga ngavuga no mbona ko isari yiwanje yo nibazo vyiyumviye reka ivyo bintu tuvyitege Famba umaze kirekire mu IHURIRO TV ndashaka kumenya ibintu bibiri canke bitatu umaze gukunda mu IHURIRO TV nibindi bibiri canke bitatu umaze kugaya mu IHURIRO kuko ntavyo amavyera ngode hamace duhetse ikiganiro cyazo kwanza ibintu bibiri maze gukunda ndakunda mu bana dufise n'abantu tubayeho nk'inshuti turamenyeranye cyane turafashana mu magogwa ugize ikibazo n'abantu yani ari giye twicara ugasanga nitiyumvira yuko turabakinyi tukablaga tukinjana no mu buzima bw'umuntu so turamaze kuyakira tuyumvishamo yuko twe turi inshutura yani turavukanye nje ndashobora no kumwatsi kofi jojo kandi umugore w'umuntu mutareko muraki turablaga sana tugasanga nacamare tubayeho nk'abantu so umubano wacu ni mwiza cyane cyo ni cyambere ko ni cyambere nkunda turabana nk'abavukanye kabiri ikintu cya kabiri nuko turabe nuko so sinibaza gusa ico kubishina vizuri ndo kitu cha muhimu ico kintu cha kabiri ndibaza
so kubera wabimbajije surprise sino kuye ubwenge bwanje buragore kuyumvira cyazavuza gatabwe ngufise wewe gusa ico nica special kuba tubana neza ndabyiryohera cyane tu ibintu bibiri canke bitatu maze kugaya mu ihuriro ko nta vyamavyara vyera ngo de iyo umuntu abaye mu muryango ashobora kwamuga akavuga ati iki kintu sindagishima tuvate katacu ravuga mugabo ushaka ukivugire ngaha kuri kamera za IHURIRO TV ikintu nashima hajya gusa so si ikintu cya grave gusa nje kubwanje kubera ni nza nubaha ico kintu kirambabaza so nikiyereke umwanya umwanya munda ni pesa ndugu yangu hajya ibintu vy'umwanya turabinagirisha cyane ugasanga nico kintu tutubaha cyane ugasanga shooting ni ya saa 3 abantu baje tuyigize saa 8 ugasanga ari ibintu byinshi wataye ari programme za warufise uvuga duko ndagiye saa 3 muri shooting plus tard saa 6 mbana heje ngene mu byanje ugasanga shooting tangwe saa 6 bijya byiwawe birahomvye so kandi apare ya filme dufise ubundi ubuzima dufise famille dufise amazu turiya dufise imbwa turisha dufise imbwa nje ntunze imbwa z'abantu ugasanga izo mbwa ziraho zirasamye zirinze njeze kuronda nzanirasiyo zijyo ugasanga dukora zitesha so ico kintu cyambere kiza kimbabaza tu ni tukorera ku mwanya cyane gose sama Famba tugushimire cyane gose ugereza no gusezera abakunzi ba IHURIRO TV ndabasezere kandi abayifurize igihe cyiza dutangura umwaka mushasha amezi abiri kugira turinje mu mwaka mushasha gusa mbe ndabasezera usanga nje nipfiriye hakiri kare kandi abanda kandi usanzwe uri nyakwigeza kandi birazwi ngenda nipfiriye ndabifuriza umwaka mushasha mwiza tubande dusupportingana dukwize urukundo naho twoshika mudo dufasha umugongo support zanyu naka kaboro kamari mikash kajya kaboro kamari mikash kajya kaboro kajya gaherezo na kajya gaherezo zona shiga je muze murakibangikanya cyane kuko niko gatuma twe ubwanwa busayangana muze muraraba sometime mukavuga ati Famba tumushira kaka kantu nyene yitagatire cyane gose araturyohera abakunzi ba IHURIRO TV ndabize ko bakunda cyane kandi bazobikora sama Famba tugushimire cyane gose Imana kwakire nawe ubwawe bwawe Yesu bakunzi ba Yes, wakunze IHURIRO TV mwana. Ega naji introduction. Asante sana my brother. Yes, wakunze IHURIRO TV mwabonye twari kumwe na Sama Famba. Sishobora kubasiri turi kumwe n'abakunyi ba IHURIRO TV kuko nabantu batwenza cyane. Abantu mukunda cyane, barakaze cyane gose. Ndi arisira kindo musesaguzi ni passepartout ni twisondeka. Behind camera n'umusaza Idi Erba ni wakora ibishoboka byose. Turabakunda cyane gose. Mubawe.